Ndabaramukije cyane bakunze ibiganiro bya Black TV. No munsi twaba twagendeye muri quartier Kamenge, twaba twahuye n'umubanyi akorera kuri restaurant yitwa NatFood restaurant. Ndabaramukije nanje. Murakomeye. Turakomeye cyane gose. Kazina kanyu mitwa bande? Banje nitwa Kazungu Consolatrice. Akazina k'ubuhizi bakaba banyita Sister K. Sister nde? Sister K. Kureka ukazina. Igituma banyita Sister K ni kubera nkunda umuziki. Birabatangaza benshi cyane kubona abamama umuntu w'umumama nkanje akunda umuziki. Ariko rashaka ndakure ko music is my life. Nelly Nat umuziki wiki. Nelly Nat ndamuzi nk'umujournaliste wo kuri YouTube. Ndakunda gukurikirana ibiganiro vyiwe kandi ndamukunda cyane. Mwiyumvise gute aje gukorera impande yaho muba? Chambere cyo nabanje kubona ko quartier yacu niho mvuka igize valeur. Kuko umuntu w'umustare n'umujournaliste mugabo ndamfata nk'umustare kubera ko yikomporta nkabo. Naciye mvuga ati quartier yacu bwa bundi igiye kumenyekana kuko ubustare bumenyekanisha quartier y'umuntu nahavuka. None birabishika mukaza gufungurira hano muri restaurant yiwe murabona ko rero tunari natwe yatwakiriye murabibona murabishika mukaza mukahafungurira namwe. Breakfast ndayifata kwa Nelly Nat. Chapati, maharage kwa kachumbari. Byose arabifise kabisa. Ni kihe kintu cyambere ukunda muri restaurant Nelly Nat? Chapati ciwe umenganisho mu Barabu. Agaceri kiwe nako mu Bashinwa. Nico kintu cyambere nkunda gufungura hako. Nk'umwigeme yiyumviye gukorera initiative yo kuguruza restaurant ari umwigeme mwebwe mubibona gute muvyumva ko ikindi giki mwobwira abandi bakobwa bati cyambere coco ndakunda cyane umuntu w'umukobwa yiyumva gukora kuko ubuzima tugezemwo si bwa buzima bw'aba bavyeyi batuvyara canke twebwe twakuzemo mbona ko ari umukobwa w'imboneza ashobora kumva ko ari yangaje n'ubuzima bwiwe ata muntu numwe avuga ati nisunze kanaka ndi wa mukobwa nteza amaboko muncamake akuye amaboko mu mpuzu n'umukobwa ashaka kwerekana ko nawe ubwiwe arashoboye cyo cyambere cyo numva ndamukundira mu gihe akiri inkumi yiyumva kurondera ubuzima bwe bwa misi yose hama nari n'umukobwa w'inararibonye kuko apare n'ujournaliste byiwe akumva ko yokora restaurant uno munsi NatFood n'umukobwa nemera cyane kubera yuko n'umukobwa atagira complexe uno musaba ko gabuno munsi avuga ati Hako nokwoza isahani nopfuma mb'Indaya mu gihe ariko yitesha reputation ubwiwe atesha na reputation y'umuryango rero kumva ko yokora akazi kose numva je ndamwiyumvamo cyane ndashaka n'Imana ko yoma umwana w'umukobwa ameze nka Nelly Nat. Ego cyo ndakimukundira aba journaliste bama bagize ivyiyumviro byinshi bakaza kumubaza gute umukobwa nkawe ashobora koza akazi ka restaurant gute umukobwa nkawe ashobora akazi kari cheap gutyo onye no ubuzima ni buhoro aka kazi kari hasi kazomuha akazi kaniniya uno munsi restaurant Club du Lac irahari kubera yatanguriye hasi buhoro bushikana umusiba kumugezi Nelly Nat ejo azokubaka izina bihereye kuri aka restaurant nyene ubona hama Imana ibahezagire. Murakoze cyane nabibahezagire cyane ndabashimiye cyane kubona mwadukurikiranye twari muri restaurant ya Nelly NatFood murakoze cyane inyuma ya kamera hari Big mwari kumwe na Bizimana Bella Pamela merci beaucoup.